turi n'iteka n'umunezero ntangire wo gusubira kubakengurukira no kubaha kaze mu makuru n'ibiganiro byacu vya minsi yose mwumviriza biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa YouTube. Iyi ni Burundi News TV, ikaba ariyo mbonesha kuri yo nyene rudende muronka kwa makuru mutabasha kuronka handi, aho umurwi w'abamenyesha makuru bacu berereye ryari no mu karere k'ibiyaga binini badutohoreza amakuru bakayatosora neza hama bakayaturungikira na twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cane. Turi kwigenekerezo rya 2022 ruheshi umwaka w'2024, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cane avuga irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Kandi abakengurukire cane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasubiye kumanuka munsi y'ivideo muraba handitse ijambo sabone mu fyondeko, muraca umuntu hari akazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira mu nyuma z'uko haheze igihe kitari gitoya havurwa injyane zikomeye cane ziri hagati mu bategetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avuye mu gace rero avuga amajambo ateye ubwoba ngo ivyo bihangange birimo kumaramaza leta yiwe. Yavuze ingingo ikomeye cane yahejeje kubifatira. Isi iyo ngingo ni iyihe? Uraza kuyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Abamenyesha amakuru bacu bashikiwe n'amakuru akomeye cane kandi ateye ubwoba mu gisagara ca Bujumbura, eka n'irya nino mu bice bitandukanye. Abanyagihugu barara ntibuca ku mvo z'uko hari amatangazo ariko akwiragizwa irya nino mu banyagihugu yuko hari ibitero bitegerezwa kugirwa ku gihugu cacu c'u Burundi. Ese vyifashe ute? Abo mu butegetsi babivuga ku iki? Ivyo navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Nayo mu gihugu cibanyi c'u Rwanda hoho abazokwitoza mu matora ategekanijwe mu kwindwi kuza batanguye kwiyereka abanyagihugu ibintu vyifashe gute bikabuko mu nyuma z'uko umukuru w'ico gihugu yishuye kubibaza ku ntambara igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gitangaza ko kizotanguza kw'ico gihugu. Yavuze ibiki? Navyo uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu bikabuko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ava mu nama y'abategetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nayo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari abatanguye kwikeka ko mu rw'inyeshamba yo 2023 wo bugiye gucikamwo ibice. Ni mu nyuma z'uko hari amajambo ya bamwe mu bahora muri uwo murwi yageze hanze. Ayo majambo nayahe? Nayo turaza kugira ico tuyavuze ko mu gusozera ibiganiro vyacu, kandi turaza kubashitsa ko ijambo riteye ubwoba rihejeje kuja habona mwaka kanya ry'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Wowe ico usabwa manuka munsi y'video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Eka tudatevye amakuru yacu tuyatanguriye kuyakomeye cane ahejeje kudushikira. Ibintu birakomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abanyagihugu irya nino mu bice bitandukanye na cane cane mu gisagara ca Bujumbura barara ntibuca ku mvo z'uko hari amataraka ariko arakwiragizwa irya nino mu banyagihugu avuga ko umwanya ku mwanya haraca humvikana inkoho. Eka hari n'abatanguye kubwirwa yuko amabombo yahejeje gushitswa mu bisagara harindiriwe umunsi wo kuyatera. Eka ivyo bikaba biriko birakura umutima abanyagihugu, bikabuko mu nyuma z'uko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we wahumuriza akanavuga yuko imvo z'ikena ry'igitoro zidaturuka ku bategetsi ahubwo zituruka kuri bamwe b'ibisuma bigize abagambanyi ngo bishuwe amahera atari makeyi kugira bandike amakete asaba amakungu ko atabandanya kurungika igitoro mu Burundi, na cane cane ko ngo Burundi budafise co bwishura. Hari n'abanditse bavuga yuko ngo mu Burundi hategerezwa kuba ikudeta, bityo ko bitoroshe kuba warungika igitoro. Abagwizatunga bategerezwa kurungika ico gitoro baca baragihagarika, ariko ngo vyose bigirwa n'abategetsi bari kumwe. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ntiyariye umunwa, yabafatiye ingingo ikomeye cane muza kumviriza mu gusozera ibiganiro vyacu bikabuko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane adushikira yuko inama z'urutavanako z'abategetsi ziriko ziraba umwanya ku mwanya zemeza ibitandukanye, na cane cane birimwo uko igihugu cahangana n'ibibazo bigihanze bikomeye, nubwo harimwo bamwe
bemeye kuba abagambanyi bagaca bagambanira igihugu. Abo bose umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abadomye ku rutoke. Ni mu nyuma z'uko kandi haheze iminsi mikeyi Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo aramutswe umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yumvikanye yogeza ibikorwa by'akarwi nkorabara k'imbonerakure. Hari haheze igihe kitari gitoyi atamutegetsi avuga ko ako karwi bamwe mu bakarongoye bari baratanguye kugumukana cane ko mu nyuma z'uko biboneka ko batorohewe na gatoyi ku ntwaro ya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'uko vyahora kuyu muhisi Petero Nkurunziza. Ibintu bikaboneka ko imbonerakure zitamerewe neza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, nubwo Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo abandanya kuzishigikira. Biraboneka ko hari ukutavuga rumwe kuri izo mbonerakure n'ibikorwa vyazo. Ni ibintu bikomeye cane bangaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ngira ntituriko turabashitsa ku ibiganiro nk'uko vyahora. Ni uruhigi rw'imbonerakure ku bamenyesha amakuru bacu, ariko turizera ko mu minsi iza turabashitsa ku ibiganiro nk'uko vyahora. Bikabuko mu nyuma z'uko mu gihugu cibanyi c'u Rwanda hatanguye ibikorwa vyo kwiyereka abanyagihugu ku bazitoza mu matora ategekanijwe mu kwindwi kuza. Bikabuko kandi mu nyuma z'uko umukuru w'ico gihugu ari no mu bazitoza nyenicubahiro Paul Kagame yarayatangaje ku mugaragaro ko igihugu ciwe citeguye kurwana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kandi ko atabwoba gifise. Ibi yabishikirije ku munsi w'ejo mu kiganiro yagiranye n'imboneshakure France 24 mu gihe umubano w'igihugu c'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo usanzwe warahungabanye bivuye ku ntambara Kongo irimwo n'umurwi w'inyeshamba yo 2023. Bikavugwa n'abatari bakeyi ko uwo muhari usanzwe ushigikiwe n'igihugu c'u Rwanda. Paul Kagame we arabihakana vyose, ahubwo akavuga ko M23 akavuga ko M23 ari abanyekongo ko bariko baraharanira uburenganzira bwabo. Mu kiganiro yagirana n'imboneshakure France 24 nyenicubahiro Paul Kagame yaragarutse ku cuka kiri hagati y'ibihugu vyompi, aho mbere yaraye atangaje ku mugaragaro ko yiteguriye kwinjira mu ntambara n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bibaye ngombwa. Paul Kagame yagize ati turiteguriye kurwana n'igihugu ca Kongo kandi nta bwoba mfise. Felix Antoine Tshisekedi arongoye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yagiriza umukuru w'ico gihugu ko ariko arakora ihonyabwoko mu karere k'ubuseruko bwa Kongo. Kuri ivyo vyagiriji nyenicubahiro Paul Kagame we abona ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ariko ashigikiye umugambi n'ivyiyumviro bigamije ihonyabwoko ku batutsi bo muri Kongo. Kagame yagize ati iyo wagiriza abandi kandi ari wewe uri mu makosa uba ufise ikibazo mu mutwe. Ni amakuru akomeye cyane adushikira. Bikabuko mu nyuma z'uko hari amakuru yatanguye gukwiragira irya nino ku mbuga hwaniro ajanye n'uko mu murwi w'inyeshamba yo 2023 hoba harimwo ibice. Eka biravana n'amajambo yatangazwa na Colonel Kayina avuga ko ari mwene Kayinamura. Uwo nguwo bamwe mu banyekongo batanguye kwihakana bavuga ko yo bafise inkomoko mu gihugu c'u Buganda. Bikabuko mu nyuma z'uko Kayina we yagiriza General Sultani Makenga ko atavugirwamo ndetse ko atwaza igitugu. Ese ivyo vyoba vyifashe gute? Ayo majambo yahinduye iki mu barwanyi? Arahindura iki kandi ku ntambara iri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo? Abamenyesha amakuru bacu barabandanya gukurikirana ibizagenda bidushikira, tuzabibashitsa ko vyose ido nido. Bikabuko mu nyuma z'uko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi naho ibintu bitifashe neza kuri ubu. Umwanya ku mwanya harashobora kuba ikudeta. Hari bamwe mu bategetsi, bamwe mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atahemye kuvuga ko ari ibinebwe. Kuri ubu noneho baratanguye kumugambanira vyeruye. Hari abashaka gusambura intwaro yose. Abo ngabo ni bamwe mu barungika makete, kabandi bararya ibiturire kugira igitoro kidashika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye
yavuze ko ngo iyo mitego bamutega kugira agaragare nabi ahejeje kubabogoza canke kubapfunga atazayigwamwo ahubwo ko bazojana gushikayo. Ese umukuru w'igihugu yishingikirije iki? Reka tureke mwumviriza amajambo yatangaje, nimwaheza turaza kugaruka tubashitsa ko ayo n'ayandi avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nimumwumvirize. Ntihagire umuntu n'umwe yiyumvira ko tutari mu nzira nziza. Aho tugeze ni heza cyane, aho tugeze ni heza cyane. Ivyo mubona ni bigeragezo, kandi ndababwiye yuko turiko turakora ibishoboka vyose. Ico mwita ikigeragezo ntimuze musubire kukibona. Turiko turakora ibishoboka vyose kuko icabitumye twarakibonye. Ntimuze muvuge ngo n'ubukene bwagitumye, naba amashetani yakoreyemo babitumye. Kuko kubona hatera igihe hakaboneka umuntu ashobora kuvuga ngo ntimuzane igitoro i Burundi hagira habe kudeta, akagenda akabuza abantu ngo ntimutange dokima y'ubu bwato burimwo igitoro. Umurundi akandika ikete ati naho muzana ico gitoro Uburundi ntibushoboye kukiriha, buzoriha. Ugasanga n'indongozi abivuze. Ukabona umuntu ubwato batanguye kuvoma mu igitoro akandika ikete ati kura kubwo bwato i Burundi no. Byarabaye. Nico gituma sigaye mbwira abantu nti nimureke Imana izokwikorera. Aho hose ni shetani iri kwivuga iki ngo ugira je abarije ndabisambura. Hariho abantu bagiye inama bavuga bati urya mugabo yananiranye, ati rero ikintu ca mbere twokora tumugire kabagati kari mu ruzi kirebanga konyene. Ndazi ko hari habahawe biturire ngo nkunde ndabirukane, bakonona ngo ndabirukane kugira ngo nce sigara ndumwe, ngo nce mbura uwo dukorana. Nagira ndababwire mukora neza mukora nabi tuzojana. Kandi ndababwiye ko Burundi buzoshika neza kuri rya mbona kazoza, kandi ntituzoida mu 2060 kuko ndabona abarundi b'intwari batanguye gukora. Ndababona muhinduka mudahinduka ntaho ndabafise ndabashira, kuko ndazi ko nabazoza ari cyo kimwe. Maze kurobanura igihe kingana iki. Mugabo narababajwe no kubona indongo zishobora kuvuga ngo igitoro ntikizi Burundi. Kandi naramuhari igitoro ntimuze bavuge ngo n'ubukene. None ni kubera iki ijambo rivugwa ryonye nari igitoro? Hari ikindi kintu je nta kindi numva. Mu gisagara ca Bujumbura bavuga bati twebwe ingorane z'igitoro zituma ivyo kurya bitadushikira neza. None ikiro cy'ibiharage Igitega ni 1600. None i Bujumbura wumva kiba gikwiye guca igwa ngahe? Indya ntijya nawe mu gihugu. Ntushobora kuvuga rero ngo inzara yarateye, indya zirahari. Ntushobora kuvuga ngo ubukene bwarateye kandi uzi ingene wari ukenye muri iyo minsi iheze. Woca kubaza ati twerekesha iryo tunga wari ufise. Ushobora kuba wari ufise igibano uno munsi ukaribura. Ivyo nibisazwe urumva ntutuganyira. Wari ufise ivyibano ntutuganyira. Ariko nagira ndababwire, aha mu minsi iheze Nyabihanga wasanga hari imvunja. Hari zo mukibona. Imvunja nico kintu ca mbere ikimenyetso c'ubukene. Uburavye amaguru bose bambaye uturato, bahora bagenda miguru wazi. Ntuze abo bantu bakenye gute? Abantu bakubwira ngo turakenye ngo ibiyeri biratevye. Ntakubwira ngo tubuza amahera yo kubigura. Oya turabuze ibiyeri. Kandi dushaka pfundikiye ntagwagwa ngaho n'impeke. Abo bantu mupfuko ntufise. Raba uduhuzu bambaye. Kera bambara ibinyebete. None ntimwibuka yanzara imwe bita ngo nzoba ndambara. None hari ikihari. Ni muraba utuzu twiza mubona ubu turiko turubakwa. Aha nke na Nyabihanga raba inzu nshasha ziri ngaha.
bagaca bavuga ngo turakenye. Ikibazo nico cyatewe n'inyatsi, ico naco turiko turagikenyura neza. Jewe ndazi yuko umwizero uriho, mu gihe kitarambiranye muzoza mubona ibintu byose bitonze. Imana iriho kandi izoguma itwereka amayeri. Abantu baca muri izi nzira, Imana iducisha mu zindi, basaga twadeboroze twashitse aho yanka ko dushika. Ntimwihebure rero, ntagire umuntu yihebura. Uburundi burahagaze neza, buhagaze neza cyane. Mu minsi heze nagendeye ingabo, abasoda n'abapolisi mu marejo yose, mu ntara zose. N'ubwa mbere mbonye abasoda n'abapolisi bafise morale igwijije aho gwizijana kuri morale bahorana. Muga nk'ubu hari habo ubu bariko barajingitwa ngo kubona abasoda n'abapolisi banezerewe. Hari bariko barajingitwa. Bariho mugaragara ndababwire, nta ntambwe muzodutera. Abasoda n'abapolisi bahagaze neza cyane, abene igihugu bahagaze neza cyane. Widoga utidoga ntutwandukiza twebwe, turazi ko turi kumwe n'Imana. Ntihagire umuntu yirirwa mbere wari ko ari dodomba ubunyene nabi hezu no munsi. Imana irashobora kukugira nka Korahi, irashobora kubigira. Umuntu afise agatima k'umugararizo ubunyene ave ngaha yihane twifatira urugendo. Shetani baka inyuma. Ivyo tuvuga vyose tube turiko turibagira ivyo bibi vy'inyuma, tubone bishasha gusa.